kazi none uzindutse ubona ubu nyene utamaze imisi ubona umbwire ati jewe akazi kananiye n'akazi nyabaki we nta kazi ko ngaho ukora wenyine twese turagufasha urabizi jewe nta kintu na kimwe dupfuye nta mahera dupfuye amahera wampemba neza vraiment kandi merci bivanye honyene nko ku mahera nahereyeko no ku mahera ngeze ku ni sawa nugiye kandi jewe ejo urabona ko bari bampaye impuzu z'umwana ngo mesure jewe vraiment nari yamuze z'umwana ryo zakubabara ibintu byo kurera ababebe ntabyo noshobora mbabarire kandi vraiment ndakushimira pe jana burya imyaka tubanye ico nico kiwonkorera ubu sikiri mara sikiri n'ukuri sefu hano uri umukobwa wacu ibaze nuko imyaka tubanye nkagufata nk'umwana wanje mugubonye uca umwana ico kibi nk'ukonye ngo uragiye ngo kubera ngo mbe ndo nk'umubebe fisimana fisimuzigamye mpande zose nk'igice n'urukundo ndakomeje mwaramutse mwiriwe bivanye n'aho muherereye so twe ubu turi mu gitondo hama ku mazina banyita Jaja canke Jeanette kuri TikTok ni Jaja Truwafa mugende mu follow wige so rero twomba dukire agakodyo bavuga agakodyo twomba dukire prank sha hari uwo ndayikoreye hari umuntu ngoma ndayikoreye ngo bankorere prank mabuja wanje twavuganye na Arasha ryari baheruka kumukorera prank yo kumureza baramuriza sha n'ukuntu ndamukunda arazi rero nanje ngomba nihora rero banyirukanira rero sasa tareje nanabipanze ndagowe kwera muze kumvugira muri commentaire ntibanyirukane bakaramuka banyirukanye muze kumvugira muri commentaire ubu rero boss ari mu cyumba arimo aritegura ngira ngo mbera asa n'uhejeje mabuja nawe nari munsi ngira ngo araryamye safe nawe nagomba agende ku kazi ariko aramfasha tugire n'ingoga kugira agende duhejeje kano kantu ngira iki Arasha nta kintu Arasha kwanza anyemereye twaravuganye gusa ubuntu kunkorera akazi azonkorera akazi indwi yose hetse ariko arankorera akazi nanje njyamye gukoropa koza ibyombo guteka kuja gusuma mu isoko nanje njyamye arabona kuko nanje ngaha nishize mu gateko akaramuka banyirukanye mumbugire bashe n'abasatsi mutako ndabona tugufata kamera ufata gute ba igire inyuma subira hano urambona okay aha urahabona ikiganza urakibona na hano ikiganza ntacyo ubona okay wowe rero kamera bigarukirize hano shasi gesi ko ndabona nete tirimo nete turayi bariko ntacu reka tureke kurambirana hello my people bakunze ba solution couple uri make solution woman na solution man bose hamwe abakunzi babo murakomeye cyane ndabaramukije jewe rero narigorewe umuntu wese ashatse gukora ibintu ni safe cyane kamera ati byuma gira gutya na gutya uno munsi ho nakamara maza nakajembe gete nagiye numva Jeanette ngo cyane ibyuma ngo ngira ngi jewe rero nagira ndababwiye cyo bagiye bakore hano turi kumwe nawe ubwo igikiza kuba hanyuma bazaza kwimenyanira bo nyene ubwo rero ngagira korere prank mabuja wiwe mama lao solution woman okay yemerewe nabi rero ikiza kuba nuko hanyuma ndibaza n'ubu ndacari wabiciye sindakwizuye okay reka ndahabe ahantu ndamushirira kamera iyi mic nta kibazo mic yo kandayishira munsi y'umuryango
Okay. Wowe niho uza kuba wicaye. Nari yamuseruwe. Araseruwa. Rero ujya kuboneka gute? Yawe takumva yaboneka amanje kubo. Yongera ndabamutira kamera. Ndashyize hariya mu modoka yarahamenyereye narahakoreye yofata. Aza kwambira ndabigenza. Hajya gatina ukabona ko. Niyo mu giteza. Sawa. Ndabukubona ndayishyira hariya mu giti hejuru. Ndabukubona ndayishyira mu giti hejuru. Hano. Ndaboneka. Jana yapfaga kubonye kwe aho nawe niyo basa amazi. Bakanyirukana byose mbiharura kuri yara. Unifes. I'm ready. Hamagara. Amara. Amara. Oui. Uyarambye ndamuguhamagari. Yewe ndakubwiriza. Uzumuvugana siyindire. We nibiki ko byutsemo na watwite n'amafi ibintu byangagama n'amafi n'ibiki n'amavari tugiye Cyambere nagomba ndagushimire ku myaka tumaranye n'amezi hejuru. Ndagiye. ugiye Ndagiye. Ndaheza akazi. ugiye kwa kagahungu numva ngo kazokwita we numva nshembwa n'ibyo mvuga Agahunga ka. ndetse n'ubuze ngo hari agahungu kazogucikiza mu ku 12 ngo kaba muri Kongo. Agahungu n'iki? Agahungu jewe. Sinabyumvise cyane ngo Hari umuhungu none uhora ubona azakunda agenga. bapfa kumva gusaba amakuru ko nari ndayafise ko hari umuhungu None ayo azogucikiza mu makuru 12 akora muri Kongo. Ayo makuru wowe ufise je ntafise n'amakuru nyawe kandi wumva bazocikiza jewe. None ugiye uko tumaze iminsi atakibazo na kimwe ejo mwijoro naguhaye amafaranga urayakira mu gatondo wazindutse ukora akazi kose neza none kutigeze umbwiye ko hari ikibazo ugiye hehe iwanyu mwabuze umuntu none wonzizira giturumbuka gute akazi ngaha kabaye kenshi akazi kabaye kenshi gute akazi ugira akazi ko ugakora wenyine twese ntitugufasha aho kazi none udindutse ubona ubu nyene utamaze iminsi ubona umubwire ati je akazi kananiye n'akazi nyabaki we nta kazi ko ngaho ukora wenyine twese turagufasha urabizi jewe nta kintu na kimwe dupfuye
nta mahera dupfuye amahera wampemba neza vraiment kandi merci bivanye honyine nko ku mahera nahereyeko no ku mahera ngeze ku vraiment ni sawa nugiye kandi gute jewe ejo urabona ko bari bampaye impuzu z'umwana ngo mesure jewe vraiment nari zijya muzi z'umwana nizo zakubabara ibintu byo kurera ababebe ntabyo noshobora ntabyo noshobora umwana ataranavuka niwe uri kuravugira akazi karamaze kwiyongera mu mara we namba ibintu utayibona urabizi twatanguye turi babiri jewe Joshua nawe mu nyuma haza kuza Rasi mu nyuma haza Nana mu nyuma urarongorwa noneho na Dera kandi acaraza ubu naho haje no mu bebe haha neje ndakubaza none uwo mubebe ndakubwiye ko abo bose ntacyo bagiye barazi je sinaguma ndakongera umushahara je ntabwo nigeze ndakubwira ibintu umushahara nakubwiye ati ni sawa kandi nakubwira gute ngo ugomba unyongeze ugira iki je simenyere ibintu byo kurera inzoga none uwo mubebe ndakubwiye ko ari uzomura je nzomwirerera uwo murera gute n'ubu ntihogera igihe ngiye nkamutora rega ahubwo muri mu kazi zige muzi nagwaye ejo ziwo ngo umeze nziza ko atanamakaka yarimo gucisha mu mazi gusa nawo mukanikira n'ibindi bintu byahatari nagwaye biga ibintu byo kumesura ibintu bisanzwe n'izindi mpora ndazimesura zirenze zirya none wumva rero ndakubwira ibintu byo kurera ababebe ntabyonze ntabyo noshobora akazi koba kabaye kenshi rero ubu rero harura nyine ukuntu dusigaye tungana ubu none uko tungana ninduheka mu mugongo none uwo mubebe none kinzomwirerera cyangwa nzozana n'undi w'umubebe none ikibazo kiri hehe namaze mwirerera cyangwa nkazana undi none ufite ikibazo nyabari amafaranga wowe ubuhoho niyo ukoze neza sinamadafonge waramaze angahera we ntakongera ukuru mbabarire sinobishobora mbabarire kandi vraiment ndakushimira pe jana burya imyaka tubanye iki nicyo kibihonko rero ubu sikibi mara sikibi n'ukuri sefu hano uri umukobwa ibaze nuko imyaka tubanye nkagufata nk'umwana wanje mugubonye uca umwana ico kibi nk'ukonye ngo uragiye ngo kubera ngo mbe ndo nk'umubebe umva rero nta nuko wewe wari ushaka umugisha iki ni kibiwe mbari yindi mpamvu ubwo navuga je nawe sindavyuba ko iyo mpamvu ariyo yotuma agenda nta yindi mpamvu ihari ni y'uwo mubebe none uwo mubebe none akugize ushobora kuba ahantu hari ababebe je nereka kumviriza amajwi ya shitani hari umuntu aza kuza zo guca umubwira aze kundindira aza gusoma dizide ndagiye Evidente ngo araje akazi cyane n'ibiki ugiye hagaritse tuvuye kenshi ntushobora kurera ababebe ntushobora kurera ababebe gute akazi koba ari kenshi nabyo ntushobora noneho kwanza uretse no kuvuga ibintu by'akazi ibintu byo kurera inzo yaje nabyo ntushobora simenyereye gukora ahantu hari ababebe akindi kintu mpamvu Jeanette mubati jeje ndi kopi nta kintu na kimwe nicyo gituma ivyo bintu je none mwongera amafaranga usanga umwongera amafaranga hari nuko zikurahira umuntu amwongeye niyo kumwongera n'ikibazo mwongere navuge ko icyo kibazo afite hama umuntu amwongeye jewe nta kibazo mfite cyo kunyongera amahera nayo mu mpemba aramaza arankwiye none ubugiye rero kandi kazi kumbe waramaze no gupatana akandi kazi ugiye gukorera mama Kayitandi umugenzi wanje ndabuze nico tubijanye nico gituma igari yaje ngaha nkabona muguma mucuditse imitwe kumbe mwaye kumuvugana ukuntu ugenda gukora iwiwe aho wombe mukiruka tugana no ku mugenzi wanje rero ndamubwira ko ibintu by'ababebe ntabimenyereye acambwira uzoze basi kwikorera iwanje ko ata mwana ahari kandi ikindi nacyo je nta gahunda nahise yo kuduga ubu nyene abitsomera ukaruguru rero nta gahunda nahise yo kuduga niyo mpamvu rero naciye mvuga ati reka mpitemo akazi nigire gukora akamakiyita narinda akaronse rero nkagenda none je ntiworindira basi abana bakava mu examen hama ukazogenda byari byimije ko ugenda unyene
numva ko amakete yo reka aramushusha amakete nyine mu makete ibaze no kuba umuntu w'umugenzi umuntu mu bagenzi ariho nari nizeye muga niwe ariko aragushusha ugeje nari igihe wokwicuza ugiye imyaka tumanye ntubwire ngo hari abakozi benshi bamara imyaka nk'ihanu na hafi ndazi nawe ahantu hose wari umaze gukora ko ari ngaha gusa wari umaze imyaka nk'iyo uhamaze je sindabitahura gusa Jane wari kuvyumvira ko uje gufata ingingo giturumbuka si sawa canke akazokuzanira ibindi tuzi we ntabwo uzozana undi mukozi amufasha kandi ntaranamuzana natwe kuba turamwirerera hari abantu bavuga bagana hari abantu benshi okay cyane mbere navugiye wewe rindira hama ubanze upatience uza kuvyumvirako neza apana gufata ibintu giturumbuka nk'umuntu atabwinga afise batuma n'abantu cyangwa bahigira uwundi ndi kwa mama gita bazi uwundi woduhigira namba urinze uhemuka uwundi uduhikira niho twokwizera genda Mamara genda genda Mamara mbabarira Mamara ni prank Sebo abandi ibintu arayatumye no kuri kw'Imana ngira bose umuntu bareba ni prank azimbwira ko mbabariye mbandanya akazi ariko cyane joy ariko nibaze yuko abantu bonga mu mudakomeye neza urushe ko nako umuntu yirungenze ugakora ubwo ibyo bintu by'uburofa nta prank cyo nabwiye yuko ibyo bintu by'ama prank ivyo kurabana prank nayo nk'ubu unye ushatse gushika kugire ariko se wewe nawe uri umuntu muzima nizanye n'amanda kugera yuko ubwenge bwawe bwiteka washije nene ntwara yuko muzava mu mvuri wanje mu munyitira umutima ukamucaba kende bizimye bijya biroho Yesi mwahejeje rone oya nambwire ko mbabariye hama tuzimye kamera na mikro nyirenge iyo ngaha yiri sai kishashira umuntu cyangwa se bukishwe n'undi cyakugenda oya kwimana ujya bona umunsi nzoramuka mvuye ngaha nzoba ndiye rukurima cyangwa gukora iby'iwanje ntanzu je nshaka kwinjira mu zindi ntazindi nshaka gusomora kwibiha je abandi ushaka kugenda Mamara mbanaragiye banaragiye kera vre abandi umuntu mvuga ati ntegura kugenda banaragiye wewe n'uyu muhungu n'uyu warashima n'abandi ntihage umuntu azosaba kuza kugira ibintu by'amafaranga ngaha banze muri ntego nushaka kubona umuntu kubatsi ko yibunge rero nk'ubu yazokera ko hasi je n'abafana ugiye je sindi muhanga kamera naturayika mutuma rete ko atakamera gute atamuntu twagira tuje ukaza asharambira ngo cana kamera kantu nigirira nta na kimwe nari yinzi umva rero n'uzobwira ngo ugenda ubarasizo tugenda kubaraza umuntu wese abubwira ibintu je nabana kubwira safe ibintu agira je naruko mbabarira yaheze rero nta kundi reka nawe kubwira reka kubikomeza urazi wowe umuntu akubwira ibintu nk'ibyo urazi ukuntu wowe bibabaza nisanzwe rero vyaheze n'amafaranga ngo yagira vyaheze rero uzariko ngo mu makete ukuntu mubeshe abantu mvise mu makete kweli Mama Kay Mama Kay mbabarira Mama Kay niyumvirire uyundi mugenzi we mvuga ndamubura nsanzwe nzi wewe gusa rero mbabarira mawuja wanje yararize yo ndafise mawuja nkunda yararize kubera ngiye we nukuri nako tuba bakora ibintu nk'ibyo abamawuja babana bakuru bakaca bafata ingingo yo kugira ngo ntakunda hari umuntu w'umukobwa baza hari abakozi bakunda kwigumura ngo baragenga ibintu by'inzoya ngo ntibobishobora ngo ntiborekora ahantu ngo
ngo baheka abana ngo ntibokora ibyo bintu sha nanjye barigeze kubingirira sha ngo nashize ishyano mu bugari ahubwo oya mbwa rero tubivuge cyane ni ukuri ko imana yo wari nayo gusanga ari yungutse reka nabwira akantu yungutse azomara indwi yose atari karakora indwi yose ndyamye byagenze kubera iki yo arashi yakwera ndamuhaye pole kubera icyo gituma arashi yari ari mu gikoni ubikore neza cyane ntabuce wabye yarari kararira sawa ciao ciao zimyaka ndatwika vrema ndamurijije ndamufise kwera nkunda je sinzomuhemukira abasha gusa sindiko ariko people bye rero murakoze na Jeanette ntaco arakoze sha ara ngo ingutanga icayi urumva rero nuko rero bimeze Jeanette naho ndazi cyabikoze atani inyigisho nimwe cyagize mu mugabo reka ngire ko mbwira abantu babakozi bagenda giturumbuka urumva ivyo bintu si vyiza ndagukoreye ko baza ngo bankagoyeka abana none wowe ntubuzoba umuvyeyi kweri uwanka abana gute kandi uzoba umuvyeyi na deshire nuko rero bye rero mwirikwe neza mbwa Jeanette ntarye ngo aryamire iyo vakansi agiyemwo urya azoyicuza genda hariya atisange wanteze ibombe